uri ku butegetsi ububahwa bahanuzi ba Mustaneri, umubahwa murongoye urwego rwo kwivuna abansi muri komine, ububahwa murongoye ibisata bitandukanye muri komine Nyanza, abanyakubahwa murongoye amazone atandukanye agize komine Nyanza, ububahwa murongoye amashengero, ububahwa murongoye ubuzi n'abakozi, bakozi namwe bakoresha, nitugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa mu buzi bwacu butandukanye dukora. Uyu munsi uri hejuru dusanzwe duhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, zone Nyanza yatewe iteka ryo kwakira ibirori muri komine nziza ya Nyanza. Dusabe rero abari hano mu nkundire duhe Imana icubahiro mu kurikomera amashi. Mu nkundire kandi dushimire abarongoye komine kubona biyumviriye ko ibirori bihambaye nk'ibi byobera muri ino zone. Ndabasabe nabo nyene mumfashe tubakomera amashi. Mwubahwa zone Nyanza, mwashimye ko bino birori bihambaye byoberamo igizwe n'imitumba n'amakaritiye atari make. Ni zone nk'uko musanzwe mubizi ifise igisagara gisanzwe girumbirwa n'abantu benshi bava mu ntara nka zose zigize igihugu cacu, bazanywe no gukora ubuzi butandukanye. Ariko rero ubudasa bwabo baratekanye kandi barabumbatiriye amahoro n'umutekano. Muri ayo mahoro n'umutekano birangwa muri zone Nyanza bidutuma turangura imirimo itandukanye, harimo uburimyi, ubworozi, ubudandaji, uburovyi hamwe n'ubundi buzi butandukanye nk'uko mwagiye muravyibonera. Muri zone Nyanza abene gihugu barijukiye kuja mu makoperative n'amashirahamwe, ndetse hakaba hamaze kuvuka n'ama microfinance y'abene gihugu bagiye hamwe kugira ngo bashobore kuyashiraho. Muri make abene gihugu turongoye bari ku kivi mu ntumbero yo gushika muri ya mbona kazoza y'igihugu. Mu kurangiza bubahwa mu nkundire tubifurize kuja kugubwa neza mu mwanya wose muza kumara ngaha, abene gihugu biteganye gishika agakemanyi muhava mudufundururira. Murakoze, Imana ibahezagire, nitugira amahoro. Twese amashimeje cyane, amashimeje cyane kwijambo ry'ikaze ya chef d'zone nawe nyine yamakuye kandi ni byiza bivanye n'ikirere na aho